mu gikombe c'isi nyene birafatanya ariko n'amajambo witwa Vinicius Junior yanavuze novuga ngo inyuma yo kuba anahura n'uwitwa Xabi Alonso avuye mu gikombe novuga ngo ca hariya muri Brazil ndavuga ngo mu nkino zabo zo muri Brazil zo kurondera igikombe c'isi uwitwa Vinicius Junior avuga amajambo akomeye avuga ngo ati turi n'akaryo gushobora kuba twifuza gutwara kino gikombe c'imigwi kugira ngo ntitwibagire ko wanashaka ino ekipe ya Real Madrid imwe ekipe novuga ngo yifuza gutwara kino gikombe uno munsi ekipe ya Madrid Vinicius Junior yavuze ko arifuza gutwara igikombe vyanka bikunda c'imigwi nawe Patrick niko ubona bibona aya majambo witwa Vinicius Junior yoba yanavuze uraza kuba wemeranya nawe uravye ekipe barimo kuno munsi basanga bari kumwe amapure yose uko ariko umunani hariya we bavuga ngo tugiye ukina twifuza gutwara igikombe c'isi c'imigwi urumva ko ikintu ca mbere sinomuhariza kuvuga yuko afise ico cifuzo kuko ico cifuzo ni ku ruhande rwiwe nyene yavyifuza yareka na jewe novuga nti ndifuza ko umunsi umwe nzotwara igikombe c'isi c'imigwi na Cristiano Ronaldo nta bushobozi afise bwo kumpaririza canke nako bwo kumbwira yuko ataciyumvira ofisi kuko uburyo bwanje nije ndabuzi uretse ko kurande kwa Vini Junior we afise ubwo buryo nubwo bushoboza bufise kugeza akakanya kandi buri muntu wese yimeza ngo Vinicius Junior arashobora gutwara igikombe c'isi c'imigwi kubera iki Real Madrid ni ekipe je navuga ngo Florentino Perez ni wa mugabo azi ekipe yiwe yubakiye kuguhiganirwa ibikombe apana gukinigana sinibaza yuko Real Madrid sinibaza yuko Florentino Perez sinibaza yuko Xabi Alonso aje gufinata mu gikombe c'isi c'imigwi Dini Ujinse naja atangazwa muri ekipe ya Real Madrid niwe yavuze ngo nje hano gutwara ibikombe mpereye ku gikombe c'isi c'imigwi Real Madrid bafise ekipe iri komple kumwe kwa Paris Saint-Germain kuko ikibazo ca mbere barafise ikibazo ca defense yabo uravye kwa Lucas Vazquez nta mukinnyi yarahari akakanya bamaze gusinyisha Trent Alexander-Arnold agiye kwafasha muri kino gikombe Dani Carvajal ivyo ntaragaruka neza ariko mugabo arashaka kuzobafasha nko muri kino gwa gatatu nimba babandanije wanashimara bafashe no mu matsinda nako mu majonjora ugwa ruhande rwa Lucas Vazquez ruri ekipe hagati mu kibuga muri ya defense ryakosa twabona ryo kubura umukinnyi umwe hafasha ubu baramaze kuri konsoro ufise Antonio Rudiger ufise Raul Asensio ufise Dini Ujinse n'abakinyi beza hagati mu kibuga nta kibazo bari bafise mu busatirizi nta kibazo bari bafise uretse ko gusa habaye kutamenyerana hagati ya Mbappe na Vini nta kibazo bari bafise umumenyereza twavuga ngo nta tactique nziza afise yitwa Carlo Ancelotti akakanya afise Xabi Alonso yashoboye kumara match zigera kuri 50 muri Bayer Leverkusen adatsinzwe mu Narum exploit ubwo rero ntaco mnyime nako nta muntu yuza nkomvenga ambwire ngo ekipe yitwa Real Madrid sinoyishira mu ekipe atwara ashobora gutwara kino gikombe c'isi c'imigwi wanashima ndayishira no mu ekipe afise amahirwe yo kugira muri final ivanye na ekipe bizobahuri bagiye barahura mu matsinda kuko indi ekipe mboni ko makomeye ni ekipe twa Paris Saint-Germain iyo ekipe iteye ubwoba kugeza muri kano kanya n'abavango neza ekipe za Manchester City zitandukanye mugabe ekipe ya Paris Saint-Germain biraza ifata ka mbere hariya ariko mvugishije ukuri inyuma ya Paris Saint-Germain Real Madrid ni ekipe igira kabiri mbona ifise amahirwe yo gutwara kino gikombe ca c'isi c'imigwi we nuko ubwawe ni kuri kurabibona kuno munsi ego hari ekipe ifite amahirwe inyuma ya Paris Saint-Germain impamvu ndayishize inyuma niyi nuko Paris Saint-Germain nivyo ne ekipe nziza kandi iri complet ndetse n'inyubako zabo zitaje ubunyina tagitangaza dushobora kubonamwo kuko nimba ari Vicha Kvaratskhelia twaramaze kubona yuko kwiadapta muri squad canke muri style de jeu za Luis Enrique yaramaze kubikora nimba amakosa bakoze barayazi ariko kwa Real Madrid Trent Alexander-Arnold ni mushasha Udine Ujinse naje gukosora ikibazo ni mushasha Xabi Alonso zo gukosora ikibazo muri ekipe ya Real Madrid ni mushasha ubwo rero hari mutuntu dushoboka kuko vyabaye kuri Kylian Mbappe umukinyi wa mbere mwiza ku isi muri Paris Saint-Germain ariko mugabo amaze kugira muri Madrid ukabona yuko ari abamutuntu two gucenga na Vinicius Junior bikanka niyo mpamvu ndabashira inyuma handi ekipe itwara Real Madrid ni ekipe iri complet ku mande zose ku buryo gutwara iki gikombe itangaza kibirimo iruzuye cyane kuko banabisiguye neza cyane uravye abakinyi ifise kuno munsi yari ifise ikibazo cyo muri defense cyane gusumba handi hose yego haba kuri nimero 2 nta numwe atabizi ko ekipe ya Madrid umwaka uheze witwa Lucas Vazquez ibintu yakinye bari babuze ubundi bahashira muri defense
muri defense twarabonye uwitwa Raul Cesar kuri karaboneka muri equipe Real Madrid mu gihe abandi bakinyi bose batandukanye bagize imvune abitwa Bede Milita mugabo no munsi twanabonye amakuru mva yarashaka avuga ngo ashobora kuba ahengeka ndavuga ngo witwa Xabi Alonso muri kino gikombe cy'isi mu mapure agakinisha witwa Raul Cesar n'uwitwa Dini Josene ni nko mu gupima kwabo barangire zo bimeze rero musi twavuga ngo equipe de Madrid abakinyi ifise nivyo naramwe tuvuga yuko ishobora kuba ibona kweshya kwinatwara kino gikombe novuga ngo ciki gikombe cy'imigwi inyuma y'equipe ya Paris Saint-Germain igone murashavuga ngo Paris Saint-Germain niyo equipe imeze neza kandi yanabigaragaje yitwa bikombe vyose muri championnat yabo ndavuga yaba trophée des champions yaba Ligue 1 yaba igikombe cha Coupe de France yaba Champions League ibikombe byose bitandukanye mu gihe no equipe de Madrid nayo twanabonye ivuga ngo turifuza gutwara ibikombe uno mwaka nimba twifuza twagize ane brush uno mu turifuza gutwara ikombe rero navuga ngo nani sinoja kure yawe sindi nka Houston hariya nawe uno musi witwa Vinicius Junior aravuga ngo twe turifuza gutwara ikombe vyanka bikunda niyo ntego yacu vyanka bikunda dufite abakinyi batandukanye abo batandukanye ba Dini ba Trende bande equipe n'abari muri meforme bakoragaragaza kuba bagaragaza umuntu uvuga ngo urugero rwabo rwiza by the way nabonye banagiye bameze neza hariya muri ntuze muri etazini bafite andi majambo uvuga ngo witwa yanavuze witwa Vinicius Junior avuga ati no munsi twahuye n'abagenzi tabwana hure no munsi n'umwe bino equipe nuvuga ya Real Madrid ati mugabo twese two turasenyera ku mugozi umwe twifuza gutwara ikombe cy'isi cy'imigwi uno munsi Vinicius Junior kuri coiffure yiwe nshasha ngo barifuza igikombe bwana Houston novuga ati ibyifuzo vya Vinicius Junior byo gutwara igikombe cy'isi cy'imigwi novuga ati ibyifuzo umwe wese arakure kwifuza mwese arakure kwifuza nubwo bavuga ati ko ngo kwifuza n'icyaha nizera ati biravana n'ibyifuzo byari byo ibyifuzo vy'iterambere nizere ko ari vyiza ibyifuzo vy'iterambere nizere ko ari vyiza kumva ko Vinicius Junior afite ibyifuzo byo gutwara igikombe cy'isi arabire kuriwe kandi aranabikwiriye kubera yuko ugejeje kuraba mugwa arimwe ari mu mugwi mwiza no mu Real Madrid ntawe hengesha kutabona ko ari mwiza bivanye na recrutement mushoboye kubikorana kora wari ubwiza bwa Real Madrid wisunze kuri saison iheze uhavuga ko atabwiza office ariko ubundi naho nimba dushaka kuvuga imigwi myiza Real Madrid irimo yego nivyo byarashitse na gikombe na kimwe watwaye ariko uracane mu kibanza ca kabiri urangije saison uri mu kibanza ca kabiri ufisemwe n'umukinyi novuga ati yabaye meilleur buteur okugwego gwa Europe kuranyumva bwana Messi Dick novuga ati Real Madrid ntawohengeshanya kwidakomeye kandi naco rero kuza kifuza yuko batwaye igikombe barabikwiriye kubera kumva yuko amakosa twaharuye kuri Real Madrid mu mwaka uheze yatumye idashobora gutwara ibikombe kanaka baranayamaze kuyakosora uno musi twaravuga ko Real Madrid ifite ikibazo c'abakinyi b'inyuma no musi badini baraje ba Trent Alexander-Arnold baraje uno musi Real Madrid warazanye uno mukinyi wo muri Argentine ariko nuko atazobafasha muri no higanwa rya Mondial de Club ariko amakosa mwamwe twaharura kuri Real Madrid yari ifise yatumye itaba nziza nkuko twaje dusanzwe twimenyere mu mwaka uheze yayakosoye rero ntawo hengeshanya kutavuga ko Real Madrid ifise amahirwe gushora kuza gutwara kino gikombe mbere wanashema Jesse noja kure cyane na Patrick yashoye kuyishira mu kibanza ca kabiri nanje bwanje ndumva ko no ishira mu kibanza ca kabiri nyuma Paris Saint-Germain kuko na Paris Saint-Germain niyo yashoye no gukora amateka mu mwaka uheze amateka itari bwakore twa UEFA Champions League itahukanye kumbure mu mwaka umwe ibikombe bigera muri bine hariya Paris Saint-Germain twabonye mu myaka yeze ya Lionel Messi ya ba Neymar Junior ba Kylian Mbappé novuga ko itandukanye niyo twabonye myaka hezo no musi ninziza mbavuga ati rero imbere yuko ndahashira imbere ya Paris Saint-Germain inyuma yaho ndahaza mu Real Madrid nuko bimeze kipe ya Real Madrid novuga ngo kwavuga kwishura kuba Afise kibanza ca kabiri ariko kandi tukiri kuri Vinicius Junior nyene twavuze ko witwa Xabi Alonso nawe yavuze amajambo akomeye kuri we abigaragaza avuga ati no musturiteguye tumeze neza nimwe kandi ku rundi ruhande novuga ngo witwa Vinicius Junior n'amajambo novuga yari yavuze inyuma yo kuvuga ko bifuza gutwara kino gikombe cy'isi cy'imigwi nkuko natwe twagiye ko turabigaragaza aravuga kandi yuko
yashiye kuba aza muri equipe ya Real Madrid ataguha n'abakinyi nuvuga ngo nyuma y'igihe kitari gito ati yananezeyo nashaka kuba agiye kuba barana bana bakinyi nuvuga ngo batandukanye muri no equipe ya Real Madrid ati atugeza muri kano kanya muri equipe ya Real Madrid twese tumeze neza ati twiteguye kuba dushobora kuba twigenza neza mugihe kandi yavuze kwitwa Xabi Alonso amuvuga yuko ati bariko baragerageza kuba bakora cyane kugira ngo barabe ingene bashobora kuba bagenda bigenza neza abitegura zino nkino ubona nashaka bagiye kuba bakina kugeza muri kano kanya ati twese turiteguye cyane ariko muri Rwanda equipe ya Real Madrid nanabonye yandi makuru avuga ko abakina uvuga ngo batandukanye kugeza muri kano kanya bariko baragenza ngo bakingo bashika kuri 11 ngo bazoze ko barakina bategerezwa kubwira iki gukoresha ingufu nyinshi bariko bariruka cyane kugira ngo bashobore kubagirira iki bashobora kuba barafata kugira imipira nuvuga ngo bakoresha ingufu nyinshi cyane kugira ngo bashobore kuba bigenza neza mu kibuga aho nabanya witwa Batibo kurutwa nabo nabonye asha bose bagezwe ko Xabi yatanze itegeko kuvuga ngo umukinyi atazokwiruka mu kibuga umukinyi yumva adashiramo effort mu gukina uwo ntaje mu kibuga uwo nta kibanza afise aravuga ngo abasatirize nta musatirizi dukeneye kwaje imbere kurindira umupira kugira ngo bawumuhatsinde ategezwa kudufasha kwiruka agaruka inyuma aje hagati adufasha kurundira umupira ni kimwe cya pressing eko ati kuruhande rwa guno mugabo witwa Tibokuru nimba umunyezamu muri mwizamu ntitugusabye ngo ugende mwizamu hagarare gusa umupira gusange ngo bigipoto ngo urindire umupira gutere ngo bagutere gusa oya nawe uje mu bantu bakina nivyaba ngombwa kuza kurondera umupira hagati uzoza kurondera nivyaba ngombwa yuko wiruka utegerezwa kwiruka tukabibona kuri kurabikora ubwo rero ni mentality ya Xabi Alonso twabonye no mu myimyerezo ariko arapressa cyane abakinyi ubona ko yagerageza kubumvisha yuko uri mu kibuga atakanya na gatonyo ukeneye guhagarara rero nibaza ko uburyo Xabi Alonso ariko ategura equipe kugeza akakanya turindiye kuraba gusa uko abishira mu ngira ariko urabona ko ari ibintu byiza cyane gose muri Real Madrid ati muri Real Madrid ni ibintu ruvuga ngo binameze neza cyane kugeza muri kano kanya mugabo ntashaka ko yibaza ati eske no musi hoho bino bintu biraza ko bishobora kuba binakunda ko abakinyi bose muri equipe ya Madrid boshobora kuba biruka guhera na Tibugu twone kisangamwo iki kintu bongo na Patrick turashoka muri equipe uramaze kuraba Chesney uramaze kuraba ina kipe mu kibuga no kuvuga niba abakinyi iyo umupira wageze muri defense cyangwa umupira wamaze kurengana mu defenseur wa nyuma na cecere ko bakunze gukoresha izihoruje utangazwa no kubona woshe Chesney hagati mu kibuga ariko guhana n'aba bakinyi bande ba Pau Kubarsi hari imbere kibazo uti mbega yageze ino rya kubera iki ategerezwa kuba buri munota buri mu segonda ari implique mu rukino ariko araba bakinyi biwe bahagaze gute ariko ara mupira ukutembera gute umwanya nza gusokera ko n'uwe umwanya nza kuguma mu izamu ryanje n'uwe bitandukanye no kwa Real Madrid kwa Tibokuru muri Real Madrid niga kuzobona Tibokuru twateye umupira ari nyuma ya Mukorombona gake cyane Afise ubwo burorero bamuburorero bwa match zitandatu bamaze kubona Tibokuru twari kwatera umupira nyuma ya Mukorombona buriya n'abantu buriya Patrick nizere ko atazi buriya wanashaka bavuga ngo witwa Tibokuru twa kuno munsi n'umunyegore mwiza mugabo umunyegore mugabo atazi gukinisha amaguru cyane akomeye gusa amarimba amaseveri sawa nimba imipira yo hejuru sawa mugabo hageze ikintu cyo gukinisha amaguru witwa ndavuga ngo witwa Tibokurutwa ni ikintu kimugora cyane jewe ku ruhande rwanje sinavuga ngo ntazi gukinisha amaguru kuko Tibokurutwa je ndamaze kumubona irenze rimwe irenze kabiri cyangwa irenze gatatu ari wa munyezamu bakunze gukinisha ba defense barema deka nta kuri kosa na rimwe nimba abanyezamu badakunze gutanga ibiharage kamvuge gutyo badakunze gutanga ubufu umunyezamu witwa Tibokurutwa arimo kandi ni gake uzosanga mu rukino bari korakina muri defense badacisha umupira iwe mugabe ikibazo afise niki iyo umupira utewe winjira muri defense ya Real Madrid n'uragera gushika muri surface de réparation ni gake uzosanga Tibokurutwa yasohotse ibiro nivyo Xabi Alonso ariko arageza gukosora akavuga ngo wowe Tibo ni muri mu kibuga
menya kuri kufasha abantu utari kinebwe burya naho naco ndakungane bwana Patrick mba numva yuko nimba kugusohoka kwa Thibaut Courtois bakwiye gusohoka mba numva ko haba hakenewe kubufasha bwo kumwereka ati hari gihe kanaka kiba gikenewe gusohoka hari umunyezamu asohoka kibagiye hari usohoka kibagiye ugasanga aragiye arasohotse na wa mu defense na dernier defense tarananirwa arasohotse kuko ndibuka hari umupira Thibaut Courtois kuri El Clasico yari yande Copa del Rey igitsindo cyo kugomboga bagombowe na Ferran Torres hari umupira Thibaut Courtois agiye gusohoka mu gihe abona yuko umukinyi nuze utaramunanira Antonio Rudiger utaramunanira aja gusohoka baja kuhagonganira rero birasabwa nimba uje gusohoka uri umunyezamu hari gihe ukwiye kuraba ati eske iki gihe hari hakenewe ko nsohoka canke ntihari hakenewe ntiharagira yaho nsohoka ngarutse kuri Jackson Thibaut Courtois nta kosa namwe ryo gusohoka yari yakoze ariko ikosa ryabaye irihe yabaye communication nke hagati yawe na Antonio Rudiger mu gihe uri umunyezamu wasohotse ugiye guhurirana n'umukinyi uwundi wawe hategerezwa kubamo umukinyi umwe ari umunyezamu cyangwa ari umukinyi wo ari umunyezamu par exemple nka Thibaut Courtois cyangwa ari uwo mukinyi w'inyuma nka Antonio Rudiger amenya ngo umupira nza kuwurikira naka mugabo muri kajya kanya ari Thibaut ari Rudiger bose bagiye barondera umupira atano mwazi yuko aza kuwutera atano mwazi yuko aza kuwureka vyaciye bituma Thibaut Courtois yiruka aja kurondera umupira mugabo urabona yuko inguvu zo kuwutera atazishizemo nyinshi amera nk'ugomvye kuwuheba arabura ico akora Antonio Rudiger arabura ico akora Ferran Torres nawe aba wamukinya atahevye arinjira vy'ukuri arafonsa arabateza ico kibazo ubwo riko sajyabaye kuri communication hagati ya defenseur na gardien bivuye ko Antonio Rudiger afise ikibazo ku ruhande rwiwe ntiyari yemera yuko ujya mupira ashobora kuwutera kuko yari afise ikibazo mu ivi yagenda arahinyiza urumva yabaye manque de communication na manque yo kwiyemera hanyuma Thibaut Courtois aba wa munyezamu atamenyereye ibintu byo gusohoka ngo aje kugwana imipira n'abadefenseur iki kijya gitsindi yaba Woshes ni canki yaba inakipena twari kubona akubita gafuma kubitana n'ujye mu defenseur hakumupira uja kumwizana mu izamu giwe kurutuko umupira aja kuwuheba rero novuga ko hajya kuri rijya kosa ni ikosa ryabaye hagati mu defenseur atiyemera kuko afise ikibazo mu kuguru ndetse no mu gardien atamenyera ibintu byo gusohoka biro nivyo Xabi aronza ariko agereza kuzana muri equipe ya Madrid navuga ngo nimburi Thibaut Courtois senda gutumye kuja guhagarara mu izamu ryawe gusa ari cufasha defense dogo gifasha ati arigikira kushaka gufasha equipe ya Real Madrid igendo gifashe ka tunarinde turabe rukino nkino ziwe nashaka baraza ko bakira ku munsi wa gatatu rukino rwabo rwa mbere muri Mondial de Club tuzobona equipe ya Real Madrid ese kuno munsi equipe ya Real Madrid kuba igiye kubikira kino gikombe nuvuga ngo chisi chimigwi niwe twiye kwa tubona uwitwa Xabi Alonso nino equipe ingene izoba inameze nuko twavuga ku majambo yitwa Vinicius Junior yavuze ariko kandi muri no equipe ya Real Madrid uwitwa ndavuga ngo atandukanye witwa ngo Ibiri Conate uriwe mu kiyugeza muri kano kanya ngo equipe de Madrid witegeza kuzosinyisha mu kwezi mu 2023 ngo niwe mukinyi wa mbere nico kintu cyumviro cyabo ca mbere cyo gusinyisha mu defense wa Liverpool kuko abasezerano yibazo banarangiye Houston Ibiri Conate mu gihe vyokunda kaza muri equipe de Madrid 2026 akaza ku buntu kuko tutazi ko n'uwitwara ndavuga ngo uno mumereza wino nako n'umu president ndavuga Florentino Perez azi kuba akirisha abakintu uvuga ngo bagugwa cyane amasezerano yabaheze cyo ari ikintu ciza cyane canke nuno mukina wamuza atashobora kwafasha muri equipe ya Real Madrid witwa Ibiri Conate kumva ko umugwa Real Madrid ushobora kugenda canke wifuza umukinyi nka Ibiri Conate wa Liverpool hariya mukinyi w'inyuma tumanze turabe kwanza Real Madrid no munsi ifise abakinyi bande ifise abakinyi bande inyuma ku buryo uno munsi yobiza kuvuga ati ngo muri 2026 turakenye kuza gusinyisha umukinyi nka Ibiri Conate w'imyaka 26 hariya uno munsi Real Madrid nivyo uramaze kuba wubakira ukugerageza kubakira kubana bakiri bato projet giye kirekire uno munsi barafise Dean Hodgson barafise Raul Asensio barafise David Araba barafise Eder Militao barafise Antonio Rudiger ariko muri rusange abo bose tugerageje kura mu bakinyi umumenyereza Xabi Alonso we ubwiwe yifuza kumva ati ndashaka kuzokorera kuri banaka na banaka ubwambere haraza Dean Hodgson ariko abandi nabo ni babandi tuzumva ko bazoba muri ya kategori y'abakinyi bagwanira ikibanza aho ndagaga kuri Raul Asensio Antonio Rudiger David Araba na ndetse na Eder Militao aho reba bakinyi twumva ko bari muri gwa rutonde rw'abakinyi bazogwanira poste bitandukanye na Dean Hodgson Dean Hodgson wa mukinyi twumva yuko niyo priority ya mbere umumenyereza Xabi Alonso
tugaruke turabe rero wa mu Antonio Rudiger afite imyaka ingahe uno munsi Antonio Rudiger uramwiteze ko azoshobora kugufasha mu myaka igera kuri 3 canke 4 gerageza urabe n'urugero rwiwe ariko no munsi gerageza garuke kuri Eden Militao rugerageze ko gerageza urabe kuri David Araba uno munsi ndaharo Eden Militao na David Araba niba bakinyi batari kuri rwa rugero novuga umugwa wa Real Madrid ukeneye ico ni cyambere uri kuranyumva mu gihe boba muri babakinyi bikenewe yuko basohoka umugwa wa Real Madrid cha dusigarana umukinka Dean Hodgson Raul Asensio na Antonio Rudiger Antonio Rudiger na afisi imyaka igera kuri ngahe uno munsi Antonio Rudiger ageze mu myaka 30 na mu Real Madrid si wa mukinyi witeze ko azogufasha muri sezo zigera kuri 3 canke 4 nivyo muri ku baragufasha ariko garuka urabe muri ku no wa mukinyi atangwe guhura nibazo vy'imvune uno munsi nashobora kumara sezo tavunitse kabiri canke gatatu uri kuranyumva atangwe kuvunika uno munsi kabiri ejo muri sezo ikurikira biragoye ko azogarukana gwa rugero twadusanze tumumenyere ko muri za Chelsea the Blues ndetse no muri wa myaka ibiri ya mbere agishika mu Real Madrid bivuze gute rero turakeneye ko tuza kongereza effective y'abakinyi b'inyuma mu Real Madrid cyane cyane muri box uno musi mu gihe dufise Dean Hodgson imyaka igera kuri 22 dufise Raul Asensio mu myaka muri memage uri kuranyumva dufise na Antonio Rudiger biradusaba ko turondera undi mukinka Ibrahim Conate w'imyaka 26 kibura azogerageza kudufasha muri kubu ndetse muri kazo imyaka 26 urumva ko afise sezo zigera kuri 6 mu Real Madrid banumva rero ko umukinyi Ibrahim Conate muri Real Madrid yarakenewe arakenewe nkuko twumva ko mu Real Madrid kuramurondera ariko turabe mu uburyo kuramurondera n'ubwahe uzosanga ari muri bwa buryo bwo kurindira ariko umukinyi amasezerano y'wihera muzanari amasezerano y'uwo ari ku buntu ariko uko bazaye twaba David Araba bitwa ba Antonio Rudiger bitwa ba Kylian Mbappe n'abandi batandukanye ariko kandi dushobora kumva undi mu gushaka kumukino ukazokarira amafaranga kuko ikintu cyo kurindira mu masezerano y'umukinyi ahere bizogufasha mu gihe n'umukinyi ubwiwe afise inyota ariko kuza kugukinira ariko uvuye muri equipe ya Liverpool nivyo yatwaye Premier League itwana na kino gikombe cha Champions League mugatwa tw'abakinyi batandukanye bose bafise indoto novuga ngo zokinira imigwi novuga ngo komakomeye Barcelona Real Madrid amafaranga nayo n'ikindi kintu amafaranga muga ku myaka 70 aza kuba wafise 76 2026 azofise imyaka 77 niwe wa mukino uvuga nawe abanahiye nivyo arakushaka gukinira sezo zibishe zitatu hari birawe kuzosanga Ibrahim Conate muri equipe ya Real Madrid ariko kandi biranagoye no kuvuga ko Ibrahim Conate utomubona muri equipe nka Real Madrid nivyo iyi politike yo gusinyisha abakinyi bigenga novuga ko muri Real Madrid si kintu kijubu nyene kuko ni abakinyi benshi batandukanye bamaze gukina muri no equipe abakinyi baje nk'abigenga uretse kuza gusanga ni bake bamaze kumarira ikintu ino equipe nk'amarukiri 10 ya mbere meza amaze kuboneka y'abakinyi bigenga novuga ko nka Kylian Mbappe kugiza kakanya nivyo ntarerekana neza urugero rwiwe muri Real Madrid uretse ko vya bintu yavuga ko azotsinda ibisindo 50 ubona ko bishobora kuba realize akabikora ndetse rimwe mu bakinyi beza novuga ko uwo yeze hanyuma barasinyishije David Araba muri 2021 avuye muri equipe ya Bayern Munchen yigenga umwe mu bakinyi novuga ko yari mu leader mu kibuga wa mukinyi Afise polyvalence ashobora gukina hagati ashobora gukina ku ruhande yatsira amakufra n'ibindi bitandukanye batakifusa kubo baraje twarababonye abasore nk'aba Amit Eltinon uno hari muri za 2011 yaravuye muri equipe ya Bayern Munchen nawe nyene umwe mu bakinyi twabona ko nawe yari mwiza cyane gose hagati mu kibuga ndetse umupolivara ari kuri 8 kuri 10 kuri 6 yari umwe mu bakinyi beza cyane gose abasore nk'aba Christophe Meza uno nawe muri za 2007 yinje muri Real Madrid nk'umukinyi yigenga nawe nyene ubona ko nta kintu yerekanye gikomeye muri equipe ya Real Madrid umwe mu badefenseri bari bavuye muri izi equipe za Borussia Dortmund ko ari umwe mu badefenseri beza ariko mugabo amaze kugira muri Madrid bikanka abasore nk'aba Javier Saviola umwe mu bakinyi b'abasatirizi beza b'Abanyargentine muri za 2007 yinje muri equipe ya Real Madrid yigenga novuga ko namwe mu mazina n'ivyo yinje muri Real yigenga ariko mugabo ugiye kura muri Real Madrid za gusanga nta kintu kinini yabananiye ni Florentino Perez nabonye ikinyamakuru Marca canditse inkuru kiravuga ngo imigwi myinshi itanguye kugirira ubwoba na politiki ya Real Madrid yo kugura abakinyi bigenga niko kantu kabo ari kuko kenshi yurondewe na equipe nka Real Madrid warufise izo ndoto zo kwakinira bakakwereka projet bagufise ko niga kutiyumvira kuja kukinayo biragoye cyane ari baravuga bati nimba ari Ibrahim Conate kuza muri Real Madrid kuja muri Real Madrid mu gihe bitanguye kuvugurura yuko imyitwarire yiwe muri Liverpool itanguye kugorana kongereza amasezerano bikoragora akakanya ariko bavuga agasore kitwa Miles Lewis Skelga kina equipe ya Arsenal kimyaka 18 nabonye bavanga gukorera aba contrat yuko no munsi ya Lewis Skelga yari kwa Arsenal bashaka ko amasezerano zo mu giza 2019 ariko mugabo Lewis Skelga umenga si hari
nariko aravyumviriza neza kuva hatanguye kumvira Real Madrid itanguye uriya Patrick abakinyi batandukanye bakina mu migwi itandukanye yego wowe wumvise gusa n'ijambo rimwe rivuga ngo Real Madrid ishaka Barcelona no gutuma utwe biraba byoroshe genda uraba abakinyi bavuye mu migwi itandukanye baba kwandika amateka atandukanye bumvise Real Madrid Barcelona bumva ikindi kintu mu mitwe yawe hasi nayo no musi yoyo naho twe turavuga Lewis Kelly ikipe Arsenal vyari nane kwitwara igikombe iragwa no musi ukamusanga igumane ntigera iva hiri yego nariko ndavuga rero kuri iki kintu c'abakinyi bigenga muri izi ekipe nivyo iyi politike muri Real Madrid je ku ruhande rwanje sino kugira mvuga ngo ni politike mbi habe na gato ni politike nziza kuri Fratero Perez na ekipe yiwe ariko kuyandi ma ekipe ariko inayicinye izindi migwi kuyandi ma ekipe je kuri nitera bwo bari fadika baziwe n'ikintu kimeze nka nk'ivyebe Perez yabaziye nk'iciyebe yananiye UEFA kubahana yigize igikoko yarananiwe baramutinya bose vya Super League yose niwe ari mu bantu bafonze ico ciyumvira ikirenze abakinyi bariko biyumvamwe ino ekipe kuburyo tamukinyi numwe ariko abwira oya ekipe yitwa Real Madrid ni gake numva Real Madrid nje muri dossier ngo nze numva ngo mukinyi vyananiranye ngo yavyanse bigoye cyane ari uretse Perez abiretse nta mukinyi numwe ananira Real Madrid ubwo rero ibi rero biza gutuma andi ma ekipe yose aza kwisanga mu kimeze nko gucinyizwa nino ekipe ya Real Madrid kuburyo mukinyi bakoze ko wese azara mukinyi wowe yumva ashaka kuba muri Real Madrid naje kubona nino politika ariyo John Laporte agomba kwinjiza muri Barcelona kuko kuri kino cha Nico Williams manje gakana mu nyuma kaza kuvuga ngo ngwego ngo nkeneye kujamwo ukabona yuko John Laporte agomba kumena nk'ukigwanya ibi vyerekana ubushobozi equipe imaze kwerekana ndetse no kwemeza kwayo Real Madrid rero kuza gusinyisha abakinyi bigenga umve ngo iyi projet yaramaze gutangura kandi bagiye kwikora ko kandi zona bafasha mugabo kuyandi ma equipe nitera bwo rifadika mw'abantu nuko kabisa binameze kuwitwa Ibrahim Conate makuru vaye karamuvugwa ko ushobora kuba kararonderwa nino equipe de Madrid kazoza 2026